Nimbaraga yego. Muramukezwa n'amara. Twe turabakozi b'Imana. Karibu cyane. Muramurondera mama. Oya. Hari ahantu yarasimbi. Hari bitangaza yasagiye gukorera. Jewe kandi bikomeye. Imana ishimwe. Imana rero yabarungitse kuri jewe. Yatungitse kuri. Yo karibu cyane. Nanje nari musanze hado kuko narindi n'undi kadaraza n'izindi. Warahabaye Mana, warahabaye Mana, warahabaye Mana, warahabaye cyane. Hari ikintu gikomeye gose. Hari igitangaza gikorerwa ngaha. Baba harabukengera. Abagucakora amajipo bakarengana. Abagucako n'imisi yuzuye. Aba bose bagiye kubona batangare mu izina rya Yesu. Nuko Yesu aravuze ngo Chabugufi imbere ya Yesu, chabugufi imbere y'Imana, unarangomba ugira neza, katika jina la Bwana, tukuzwe, chabugufi imbere ya Yesu, ntabwo aruta Aburahamu, ntabwo aruta Mose yaciye bugufi imbere ya Yesu, ntabwo aruta ibikomangoma byose byabaye mu isi, ntabwo aruta Nebukadineza. Chabugufi mbere watu wambiwe icisha bugufi icisha moto katika jina la Bwana ona ile papu mbaya iko pembeni ya portail itoke na ile papu mbaya naifukuza katika jina la Bwana papu mbaya toka mkandarishima. Mwaramutse mwiriwe bivanye naho muherereye turabaramukije ni wa muririmvyikazi ni wa mukinyamafilime Costas niyo kindi yonge kugaruka hano kugire muyage ku byo muhejeje kubona gatoyi. Muri iki gihe cyane ne turimwo abantu benshi twizigiye ibyo twumva ku bantu hakugira twiyegereza Imana ubwacu ngo dusenge ubwacu ngo twinginga Imana twumva ikiri butubwire twihutira kunyaruka cyane kumva cyane gutahura ibyo tubwiwe n'abantu kandi muri abo bantu abantu benshi indyarya biheka ku ijambo ry'Imana ubu bari nyuma y'ijambo ry'Imana akaza akakubwira ngo Imana yavuze ataco yavuze ngo Imana ngo yamubwiye ngo Imana ngo mwetse byawe kabukiwe utosenga kabukiwe utokwinginga Imana ngo nawe ngo ikubwire muri ibi bihe ibintu tubirimwo kandi abantu benshi mwe birabatsitaza nimpamvu abantu benshi uzumva bidoga ngo nta mani ihari kabuka atamani ihari Imana iriho ahubwo ubugira murayirondera nibwo butaribwo kabuki ushaka kumva yuko bo abantu
abantu utazi ibyo barimo ari bo boza bakumenyesha Imana kugira yumve nawe senga soma ijambo ry'Imana hama Imana nawe izokwishura amen. Hama tutabarambiye ryari iryo jambo twagume tubabwire hinge mukurikirana aka kandi gasa namugakurikira turagaruka mu mwanya murakoze. Imana yiteguye kutabara bazozana n'inzira imwe bakugwanya baca n'inzira igihumbi bahunga. Dada gute? Dada? Ni bon? Eko. Witwa gute? Mwashaka Twifuza kubamenya. kugira Byiza kumenya ni byiza. hakuneza tubatazina reka duhure mwara baka anyway reka kunesha umwanya Hapana. n'iki none Oui alors? Ok, tiens, 5 millions d'attitudes. Nakurudisha konte yanjye. 5 millions. by'umwuka bigatatu Namugaye fe. Container 20. Zindizanya ciment. Pardon monsieur urashaka kumbwira icifuzo cawe aho kumbwira iki pardon hajyanye na stress rwose n'ubu ndarusha nako ndiyumviye ibintu byinshi bwa pardon Ok, ushatse kuvuga ko ivyo nakubwiye ko utigeze uvyitaho. bon hajya anye nawe akomeje kwikubwira uko ubunyene nawe nabikubwiye ko ndakubwira ngo hajya na stress sha umama mfite nayo numva ndushe gose kandi byari hari ibintu nabuze bon eko n'ubintu byumvirako ubwo ni bon Muri umwanya sindagushaka sindakwifuza no kubona mu maso yanjye. Nakonye umukobwa mwiza ariko ibyo wambwiye uko ngene wanyiyeretse nabonye ko atabwiza bwawe bwari bwishime kuri hasi yanjye. ako nakubwiye ushaka kuvuga neza Nakuvugana kwawe kurambira none agiye Jena mamunda y'indege ubaye umukobwa wa mbere unsuzuguye nka kurya. Sindakwifuza kuri sindagushaka. sinarinda kuja kandi sinari nakumenye kandi nakubwiye na stress Sipose ushaka kunahura yose Uri mwiza mu bikiwe ntabwiza ufise. Dubai abana baruzuye Amerika nginjira hose. Pombafu. si ndarose cyane Yesu wera ibintu bimbaye ko kubera gusa amahera ndagiye no mu rubanza makeup yanjye irononekaye kubera kugaye umuntu utamuzi nyene imiliyoni n'imiliyoni zirandenganye kubera Mama turongeye kugaruka ni wa wundi nyene niyo kindi Costas. Ivyo mujuje kwibonera ni byo mubonesheje n'amaso yanyu. Tugombe duhanure kugwaruka. Ugwaruka rwo mwa kino gihe benshi bafise ubwibone. Umukobwa kiraba yiraba imbere yiraba inyuma yabona amataye akavuga nti je ngaha ndarenze akabona ko arengeye vyose. Ni wa mukobwa usanga indabo yiwiwe asuzugurana akabona yuko atawe baberanye mbega kugira umenye uwo muberanye ni jisho kugira ubone uwo muberanye ni sura kugira ubone uwo muberanye ni gusenga Imana yonyene ikagutorera umufasha mukwiranye muberanye kuko aya maso yacu arabira hafi atera amaso y'impwemu araba kure twebwe abana b'abantu ibyo tubonesha amaso ni ibintu tubonera inyuma saba Imana iguha ubonera indani uyu mukobwa arimo aricuza cyane arimo aricuza agiye kwemera umuhungu kubera yumvise afise amamiliyoni kubera yumvise ajya mu ndege urumva muri make urukundo rw'uyu mukobwa ruri mu bintu ntiruri ku muntu rero namwe rwaruka nahanyu ho kwisubirako bye bye turasubira mu kandi kanya n'akandi gakino mubandanye Ikirenge cyawe ukirinde mama munzu ya mugenza we kugira ngo adapfa akurambikwa akwane
oya saba kubwa ndiko na samarira nanataye amafaranga uje ko amafaranga atari nataye amafaranga ufashe kura aha turongeye kugaruka nibyo mwiboneye uyu mupapa n'uyu mudamu ibintu byabaye ngo mbe subire kuba mama subire kuba papa abantu b'abagabo kubera iki mufisize ingorane umuntu w'umugabo umuntu w'umuhungu yaruka gikunda akaresha umugore abona yuko babiranye umugabo akibagirwa yuko uko isi igenda irahindagurika ariko n'ibintu bigenda birahindagurika n'umunsi ubona mwiza ejo uzabona umurusha n'ibyaje ngere ubona umurusha hitamwo uyu mupapa muri murabona ibimushikiye yari kumwe n'umudamu wiwe barimo baraganira nk'ubuzima bwa none canke bafise ibyo bahuriyeko kuko n'umugore umugabo abonye umuntu arengana amukuye mu ivutu aramutwaye umutima yibagiye n'ikiyago bari barimo kugeze yahavuga yuko yibagiye ikintu inyuma ariko ari kugire aje kuraba neza ujya mwana w'umukobwa abantu b'abagabo murakwiye kwisubirako menya yuko ujya nimba waramurondeye kitagihe yaragezweho n'uyu mukobwa ari kuri iki gihe ari kuri uyu mwanya muri iki gihe ejo kahise kiwiwe nikazoba mu kiringo ciwe kiri imbere ntazoba kimeze ukwari azohinduka rero mumenye yuko ibintu bigenda biragirane bigenda birahinduka umutima mugumize hamwe ntabarambiye ni mubandanye n'akandi gakino gakurikira urubanza rwagitse mu minsi itanu itarenga zuba rwaheze aje mu musore yemera amafaranga ndayafise oya nawe ntiyari sawa nibo yesu ubuze nuki wa mwana ubu ni mama ingona kuba ingo uyu ninde kumbe mafata amafaranga yanje wose nkono nango ngira ndi urubanza aha turongeye turagarutse ubu birantengeje cyane kubera akagahejeje bukina nije narimwe mugabo n'ubundi mundahanura abantu bo muri iki gihe kuko iki gihe birabaho umwana w'umukobwa cyangwa umumama akagira agisida kuko ivyo birashoboka imyaka irahenda imyaka ikazomuhenda akavyara umwana umwe canke babiri ariko akagera igihe akiyoberanya akiyambika iyindi sura akabona yuko ageze mu bihe byo kwigira inkumi kandi ari umumama murane kubejeje kuba nari umumama ariko ndabesha umuntu kondi inkumi ariko urabona yuko babana baje kumaramaza akavuga nti mama ariko muri jewe nabuze iyo mpungira kubera iki nta mahoro y'umunyavyaha naho nshobora kubihakana ariko muri jewe bariho kandi ikinyoma kimara umunsi ntikimara umwaka kwidukundanye igihe kirekire ndamuhenda ko ndi nkumi kandi mwakije gihe ndamubwiza ukuri nkamubwira nti ndi umumama agombye kunkunda yonkunda kuko imbere yuko ukunda kunda umuntu utitayeho kuvyari canke kuvyo yabaye ubwo nibwo rukundo nyezina mwabonye yuko kubesha ataco biri bwungure ntabarambiye ni mubandanye n'akandi gakino gakuri hore rujya rugo rwa musazanje rusharuza mundi mugabo nigikunda ndagiye kwiruka zemera n'urupango ndarugurishe mugambone bajye bakobwa biwe bicaye hajya atanu umwe yagiye ku mugabo ihangane kuko utabona inzira
rujya rugo rwa musazanjye rusha ruza mu wundi mugabo ntigikunda ndagiye kwiruka zemera n'urupango ndarugurishe mugabo mbone bajya bakobwa biwe bicaye hajya atanu umwe yagiye ku mugabo.
amahirwe